nimba mwarabikurikiranye Pacifique kumbure ko na ndasa caza kukishira ako kabazo umukenyezi w'umukuru w'igihugu afise ibiro bijejwe igisata cy'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu bakavuga yuko yagenywe n'umukuru w'igihugu mbega ibwizwa shingiro yavyemera canke muravye uburemere nico ico gisata cyatezwa kumarira igihugu umukenyezi wiwe niwe yari guhabwa ayo mabanga. Hano hantu ubagije ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane burya abantu batwara baranimenyera uyu munsi bakiramutse igihugu ababegereye barabakomera amashi bakibaza ngo banarishimye abarundi tuguma turi babandi nyene burya tumeze cyo kimwe ibintu ariko arakoreshwa n'umukenyezi wiwe umukuru w'igihugu arahagabira ku murindi mbona ibyo bintu biriko birafata. Rero bwa mbere uravuze ico nyene wovuze uti umukuru w'igihugu yarubahutse avuga ko umukenyezi wiwe ubu ari umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu yarasinye itegeko rivuga ibiro by'umukenyezi wiwe ko ari gisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu ntivyari bwigere bibaho kuva twikukira nta wundi mukenyezi n'umwe yigeze akorerwa ivyo bintu ntivyagarukiye ngaho mu minsi yeze haravuzwe ingene mbere no mu biro by'umukuru w'igihugu uyu mukenyezi yiganza rimwe na rimwe agakuza abantu yoba bishika agashobora no gutabura n'itegeko nta vyemezo mfise vyavyo ariko vyaravuzwe bica bija ku rundi rwego ubu bageze ku rwego rwo kumuha budget rwo kumuha amahera atari make naravye nk'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka amafaranga agenewe umupfasoni w'umukuru w'igihugu n'umuri yaridi n'igice agenewe we wenyene gusa ivyo ntivyahoraho. Ikigira gatatu hari imigambi y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu itera ihabwa amafaranga atari make n'ivyo yita ngo cantine scolaire majiye kuraba amafaranga bamushiriyemwo ubu azokoresha muri byo yita cantine scolaire ni imiliyaridi 7 n'imiliyoni amajana 7 uca wongera kuri wa miliyaridi n'ibihumbi amajana n'imiliyoni amajana 5 ibyo n'amafaranga umva ariko arashyirwa ko wenyene kandi hari inzego z'igihugu zateza kubikora uvuze cantine scolaire niko ikibitobi by'umushikiranganje agejwe indero niko ikibiza kurabwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ibintu nk'ivyo uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira ingendo zitagira uko zingana ngira rimwe mu ndwi zibiri abagiye ashobora gufata abashikiranganje bamuherekeza 2 canke 3 uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu ateravugwa mu bintu by'amasosiyete ateragerageza gushira abana biwe mu bintu bitandukanye birimwe amafaranga. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubu avugwa cyane ku nyambaro umbure turi abantu bakuze womenga bateye isoni kuza kuvuga inyambaro z'umuntu ariko iyo bigeze ku rugero wumva ku munsi umwe yambara miliyoni 200 nibibe rimwe ukabona yasubira urundi rugendo yambaye miliyoni 200 baharuye ibintu yaje yambaye akunda ibintu bizinje cyane byo mu isi bibitara haute couture ukiyumva umuntu aserukiye igihugu cya mbere gikenye ku isi yambara mu munsi umwe amafaranga angana gutyo ibi bintu nibiki turiko turabona ko abandi barabapfasoni n'abakuru bakabego batagize ibintu nk'ivyo ukabona ibi by'ibidari batanguye kumuha yego niko baravuze ngo ati yakoze ibitaro ni vyiza kubikora bakatamuha umudari wa mbere w'igihugu ukabona sinigeze mbona ubundi mukenyezi n'umwe mu Burundi abantu bari bambaye nk'uko ubuyambawe kurusha n'umugabo wiwe mu gihugu cyose ubu kuba ubushikiye ubutegetsi no kwambara Angeline Ndayishimiye hari izina umukuru w'igihugu aherutse kumuha ritigeze ribaho mu mateka y'u Burundi aho umuntu yitwa ngo Ina Burundi twahora tuvuga n'izina rya Sebarundi ko ryari izina ry'umwami ridakwiye kuba iry'umukuru w'igihugu ubu hoho yazanye risumba iry'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi ntiyitwa Seburundi no mu bihugu bakuye abami haba ama revolution wasanga umwami w'amwaka nk'umufaransa bamwatse kwitwa le roi de France bamugira le roi des Français ububirigi yitwa le roi de Belge umwami w'ababirigi umwami w'abafaransa atari umwami w'ububirigi cyangwa umwami w'ubufaransa rero ukiuza n'umugore w'umukuru w'igihugu ngo ni se ngo nyina w'u Burundi ivyo bintu bisigura iki ivyo bintu bihani banarisigure niho mvuga ni uyu mukuru w'igihugu arahagabira kuko hari abandi bakuru b'ibihugu twagiye tubona bakwegegwa n'abakenyezi babo aho mu Rwanda kwa Habyarimana umukenyezi yari yarakweze basaza we bene wabo bahabwa ibintu byose by'igihugu twarabonye muri Tunisia Perezida Ben Ali yagabiye ibintu byose umukenyezi wiwe twarabonye muri Zimbabwe
umuperezida w'intwari yarondeye kwikukira kwa Zimbabwe Robert Mugabe, ibintu umukenyezi havuye mukwegera. Hari muri Philippine uwo bavuga cyane mu isi Ferdinand Marcos yari afise umugore akunda ibintu bizimvye, azunguruka isi yose arondera ibintu bizimvye bikwega ko umugabo we atakaza ubutegetsi. Rero n'uwe wacu arahagabira iyi nyota, ariko arerekana uwo mukenyezi we nyene yigamba ko yirirwa kuri internet ngo arondera impuzu zigezweho mu isi, akaca yiruka iburaya kuzigura. N'ukuri arahagabira umukuru w'igihugu ibi bintu. Akija ku butegetsi Evariste Ndayishimiye hari abari bamufise ko icyizere, mbere bari banamwiteze ko n'impinduka narijya yaraje aje gusubirira uwari yagirijwe n'abatari bake kwihagira ku nguvu ikiringo kigira gatatu, abanje guhonyanga amategeko n'amasezerano yari yaratumye abarundi baronka amahoro n'intambara ihagarara mu Burundi. Ariko hagati aho hari n'abari basanzwe bazi Evariste Ndayishimiye akiri mu muhari w'abagwanyi ba FDD ku rugamba, bo icyo gihe bo basa nuko aho kuvuga ko hari uwo kwitega impinduka, ahubwo babona ko ahubwo ibintu bizoba abarundi bishobora kuzona batangaza. Ivyo bakaba babivuga bafatiye kuri kahise ka Evariste Ndayishimiye, nimwe mu mikenyuro ikundwa gukinwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mbega none bamwe bari biteze urukiza, uno munsi baba bagifise icyizere. Abavuga bo ko bizoyangara bo baba barahinduye imvugo nuko babona ibintu bafatiye ku vyo Perezida Ndayishimiye amaze kurangura, n'ivyo boba batari biteze vyarangutse muri no myaka itatu irangiye Perezida Ndayishimiye ari ku butegetsi. Mbega umuntu yokwitega iki kuri kazoza k'igihugu afatiye kubiriko birabera mu butegetsi, afatiye kwinyinyurana rivugwa hagati y'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD, afatiye kubivugwa ku mwidegemvyo mu gihugu, agateka kazina muntu no kunywanisha abarundi n'ibindi. Kugira ngo duce hirya no hino bino bibazo, abatumire twatumye muri kino kiganiro ku murongo ni babiri. Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, akaba ari mu buhungiro muri kino gihe arongoye umugambwe PPD Girijambo, Parti des Patriotes pour le Développement mu rurimi rw'igifaransa. Leonidas Hatungimana, ndabahe mwiriwe nimba munyumva. Mwiriwe cyane Gilbert, ndahaye mwiriwe n'uwo tuzagusangira ikiganiro hamwe nabo nabaza kutwumviriza nabaza kudufasha muri ikiganiro nyene. Kandi umutumire agira kabiri mu buhinga bw'ivyuma banyeretse ko ari ku murongo ni Pacifique Ninahazwe, nawe n'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu bahurikiye mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike mu Burundi, akaba anarongoye ishirahamwe Fokode, ishirahamwe riri mu yakora amatohoza ku bijanye n'ubwicanyi, kunyuruza abantu n'ibijanye n'imyidegemvyo mu Burundi babicishije mu mugambi ndondeza. Pacifique Ninahazwe, namwe ndabahaye mwiriwe nimba munyumva. Mwiriwe cyane, naje ndabaramukije wo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije kandi abaza kutwumviriza. Umutumira gatatu tukiteze tukiriko turarondera ku murongo ni Leonce Ngendakumana, n'umwe mu banyepolitike bagwaniye kandi banaharanira itsimbatazwa rya demokrasi n'amahoro mu Burundi. Ku murongo banyeretse yuko ataraboneka, ariko nitwamutora ari mu batumire twatumiye no munsi. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Ntwari Robert, kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru. Mukanya isase turinjira mu idonido rya kino kiganiro. Wegonike biroroshe, hamagara ubunyene kuri 1-855 4 ubusa ubusa 2 4 7 8. Nkuko muvyumvise turatanguye n'igice cya mbere cya kino kiganiro, aho duha ijambo abatumire. Mu gice kigira kabiri mwebwe muriko muradukurikira namwe muraza guhabwa ijambo, muraza guhamagara ku mirongo muhejeje kumva. Ariko imbere yuko tuza kubaha ijambo, reka tubanze duhe ijambo abatumire. Reka ijambo canke umukenke wa mbenda utumbereze kwa Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana, muri mu abari baragaragaje murantunga makenga ko
ataco umuntu yo kwitega ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Mbega mubona ko ibintu bimeze byarayangaye canke byarahinduye, mwarahinduye icyumviro mufatiye kuri no myaka 3 ivyo mwagiye mubona Ndayishimiye amaze kurangura? Urakoze Gilbert. Jewe hamwe nabo turi kumwe muri PPD gira ijambo, uko twabonye, uko twaryamye tuvuga niko tuvyuka tuvuga, nta kintu na gitoya ciza cyo kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Mbere twaranatangaje neza turavuga yuko ikibazo nyamukuru kuri Evariste Ndayishimiye ari uko adashobora, nta bushobozi afise bwo kurongora igihugu, nta byashoboye. Murumva rero tuvuze ko atabyashoboye, byari bigoye ko tugira icyo twiteze. Ubu rero twamaze imyaka 3 ntabakiriye mu ijambo imbere yuko muduga kwijambo mwosigurira bariko baratwumviriza icyo mwafatira ko kugira mwerekane ubushobozi buke afise bwo kuyobora igihugu. Twebwe twari dusanzwe tumuzi nk'umuntu atazi gufata ingingo, adafata ingingo, ahubwo gusa ari umuntu yubahiriza agatazirano twari twamutaziriye. Numva umengo ndafise isoni zo kukavuga, ariko abarundi barakazi. Twamubona nk'icyo kintu, umuntu w'umunyabwoba gusa, umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi, hanyuma ibintu bigaherera ngaho, mugabo ntafata ingingo, akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero adashobora gufata ingingo, umukuru w'igihugu arushisha abantu amajambo, avuga ibyo basanzwe bazi aho kubitorera inyishu. Twebwe twavuga ko uwo muntu atakizovamwo, ahubwo Burundi buzoja mu kaga. Kugira ngo turaza kubishikako, itari byo byose twebwe imyaka 3 iheze, nukuri ubu turumva n'umutima wacu uriko rijigwa kurusha tubonera impubu Burundi. Turavuga ko Burundi buri mu kaga, ngira ngo ayo majambo turaza gusubira kuyagarukako. Ego kumbure ko reka nje kwa Pacifique imbere yuko ndabasubiza ijambo. Pacifique nazwe namwe muri umubari berekanye ko bafise icyizere cyuko Perezida aje gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza hari icyo agiye guhindura. Mbere mumaze igihe mukurikirana, mwaranakurikiranye n'icyo kiringo cya Petero Nkurunziza ibikorerwa mu Burundi, harimo kunyuruza abantu, harimo n'ibindi amabi adasanzwe avugwa. Mbega mufatiye ku matohoza, mufatiye ku vyegeranyo mwakoze, iryo zina rya Evariste Ndayishimiye ryarimwo canke ko uwo dufise ku murongo mutumira avuze ati ahubwo turi mu kaga? Namwe mubona ko turi mu kaga canke yaradukuye mu kaga Evariste Ndayishimiye? Reka mpere kwibutsa uko twebwe twamubona agiheje gutorwa ngo bari bazoserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. Ico gihe abatubagije twarabwiye kuko igihugu cyari kirushe, twese twari turuhijwe n'intwaro iteye isoni ya Nkurunziza. Bagira tuti ibyo byose nta woza aja munsi ya Nkurunziza. Hanyuma twumvise ari Ndayishimiye, turagira tuti hariho ibintu bimuranga byoshobora guhumuriza, tuti ibyo bintu abikoresheje yoshobora gutabara igihugu. Ibyo byari ibintu bitatu twashimikako. Nko muri Fokode, muri Ndondeza, twaragira tuti twe tumaze imyaka dutohoza ku bantu banyuruzwa n'ubutegetsi, turafise amazina y'abategetsi usanga ari bo babigiye inyuma, bategeka ingene umuntu afatwa, barungika abantu baja gufata umuntu, uwo muntu akicwa canke akabugwa irengero. Tuti muri ayo madosiye dufise twakozeko izina rya Ndayishimiye ntiturifisemwo. Ariko tukongera ko tuti ntitwibagira ari we yararongoye umugambwe, ko uwo mugambwe ufise imbonerakure, kandi ko imbonerakure zahora zinyuruza abantu. Mugabo we nyene nka Ndayishimiye nta dosiye twebwe twari dufise imuvuga. Tuti ico cohumuriza kumbura gikoresheje yogira icya kijiji. Icya kabiri twaravuga tuti izina ryiwe ntirikunze kuvugwa mu basuma.
urabona ko ari ubutegetsi buvugwamo cyane abantu biba amatungo y'igihugu. Izina ryiwe ntiryavugwa cyane nk'uko ayandi mazina yavugwa, ariko ngaho nkagaruka bimwe mu bitanguye kuboneka ubu hariho izina ryavugwa ryari ry'umukenyezi wiwe. Icyo naho twavuga ko umugabo atavugwa ariko umugore we yaravugwa. Mwibuke ko umugore bamuvuze mu gihe yarajejwe finance, yarajejwe by'ubutunzi muri Sobujeya. Icyo gihe umugore we yaravuzwe, aravugwa mu bintu bitumvikana, ibitoro yanywa bitashobora gusigurika. Bavuga ko ku kilometero kimwe nimba bavuga ko ashobora kunywa amaritiro 150 baravye amafaranga yari yakoresheje mu by'ibitoro. Hariho ibintu bimuvugwa ko byari biteye ubwoba. Hakaba rero icya gatatu twavuga kindi gikomeye nuko mu bihe by'ibiganiro by'abasendedefd Evariste Ndayishimiye ari we yagiye araserukira uwo muhari mu biganiro. Uyu muntu ko yamenyereye kuvugana n'abandi, kumbura zoza yugurutse, kumbura zoza abona ingorane z'abarundi bacanyemwo, yitwararike gusubira kudufatanya no kuduhuza, yubahuke kuvugana nabo badasangiye ivyiyumviro. Ngivyo ibintu bitatu twari twashimikiyeko. Imyaka ng'itatu iraheze, mbega bya bibazo twasanze byaciye bimera gute? Wa muntu twavuga yuko izina ryiwe ritavugwa mu byo kunyuruza abantu, n'uyu munsi izina ryiwe ntiriza. Nta jere gushika no munsi nta dosiye dufise bavuga ngo Ndayishimiye yarungitse abantu bagiye kunyuruza naka. Ariko abantu twabonye baciye banyuruzwa mu butegetsi bwiwe. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2021 twageze ku rugero twaheruka gushikira muri 2016. So tugiye turaba imyaka ingene abantu bagenda banyuruzwa, batanguye 2015 ariko ibyo kunyuza ntibyari bikomeye cyane muri 2015, byafashe umurimbo udasanzwe muri 2016 biraduga hejuru cyane. Iyindi myaka byagumyeho biharuwe bikaza birakoroka, ariko tugeze 2021 tubona bisuye gusimbira hamwe hejuru cyane. Urwego rutahora runakora ivyo bintu bw'igisirikare gwiha kunyuruza abasivile ibintu by'akataraboneka, bakabanyuruza nk'uko mbere byakorwa muri iyo myaka y'imbere, aho umuntu afatirwa imbere y'umuryango, umuntu bamufatira mu kabara abantu bose babona, umuntu bakamufatira mu masangaziro y'ibarabara abantu barorera. Ababivugwamwo ugasanga harimwo n'abamwegereye cyane, kuko haravuzwe nka Jire Ndihokubwayo asanzwe amugendanira mu inyuruzwa ry'uwitwa Barezi. Turavuze induru, ibyo bintu turanabimurungikira, turamuha urutonde rw'abantu banyurujwe. Ikintu yigeze gukora yarakihijemwo rimwe, aravuga ngo hariho abantu banyuruzwa, akavuga ngo bikorwa n'imigwi itazwi. Mu nyuma mu mwaka uheze naho aravuga igihe yahura nabo muri diaspora bahuriye Ngozi, ho yavuze ko ivyo bintu byabayeho ariko yabihejeje, ubwo bugwi bunyuruza abantu bamaze kubusambura byaheze. Turamuha urutonde rw'ivyo bintu, turandika babikoze. Umwaka uraheze nta carigera avuga kuri urwo rutonde twamuhaye. Nta n'ugupfunga batubesha, bimwe bagira bati turashyizeho komisiyo ikakizi kavuga ati abantu barabesha ntibanyurujwe, cyangwa bakabeshera abandi bati nabatavuganwa n'ubutegetsi babanyuruje kugira batavuze ubutegetsi. Nta na kimwe uwo mengo nta cabaye. Urumva rero yanyifato twavuga tuti izina ryiwe ntiryaboneka, bisa nk'uko asanzwe ari umuntu abirorera akinumira, bica bihura na bimwe Leonidas Hatungimana tubwiye. Ni ukuvuga Ndayishimiye aricaraho abantu bakabamumarana akagumaho, ukamengo we ntarimwo, ukamenga nta cyabaye, ari wabazwa iby'igihugu. Woja kuvy'ibiturire muri kino gihe ingene bivugwa birarengeje urugero, nkeka tuza kubigarukako. Woja kuvyo kunywanisha abarundi na Kamaramaza, aho yadusanze niho tukiri, ahubwo yanadukiriye n'imanza adushirako ibihano bitumvikana tutaburanye. Na Kamaramaza nta n'ibyo yigera nacishamwe, nta munsi n'umwe wumva avuga ko yimirije kunywanisha abarundi na Kamaramaza. Ibyo mbona ego. Reka tugaruke kwa Leonidas Hatungimana, nibutse bariko baradukurikira yuko tukirindiriye ko dutora Leonce Ngendakumana, turacagerageza. Leonidas Hatungimana, mu byo mwashikirije mugitangura mwerekanye yuko Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kuyobora igihugu, ahubwo avuga amajambo menshi kuruta ivyo akora. Ariko mu byo twabonye muri kino kiringo c'imyaka 3 twarabonye apfunga General Bunyoni, anapfunga bitwa Commissaire Desire w'amahoro n'abandi. Mbega mufatiye kuri bimwe mwavuga, mwari mwiteze yuko umunsi umwe
yokora ivyo twabonye nubwo ubutungane butaratubwira ukuri ku catumye abahagarika. Murakoze. Ibyo twarabibonye ariko nagira amahenda babwire ko atari icyo kigaragaza ko umukuru w'igihugu ahabona. Ubwa mbere nagira amahanga mvuge ko iyaba ipfungwa rya Bunyoni cyangwa ikugwa rya Bunyoni, duhere ku ikugwa ryiwe, iyo ukura Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biba ari ibyo umukuru w'igihugu afatiye ingingo kugira ngo igihugu kigira aho kivuye kigira aho kigiye, ntabwo yari guca azana ndakugarika. Je mumbwira ingene wokura Bunyoni ukazana ndakugarika. Ubu hinduye iki? Mu munenge iki ndakugarika? Jewe ako n'agatazirano ngira nako yitwandira ko buca Gerve Arias ndakugarika, ariko iryo zina rya ndakugarika abarundi benshi bararizi, nawe nyine ararizi, yari yaragombye kuryikura ko, ariko byaramwankiye n'ukuri yarigeze kwiyita amahoro, ariko byaranze kuko ngira ngo abarundi benshi baraza amadosiye atari make ajanye n'ubwicanyi kenshi usangamwo uwo yabaye ari umushikiranganji wa mbere wose yarimwo, cyane cyane igihe yari cegera c'umukuru w'igipolisi n'igihe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza. Ni ukuvuga rero ko tugiye no mu bijanye n'ivy'ubutunzi byo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, ngira ngo abantu baraza amadosiye atari make yo bamwega. Tubonye rero akuye Bunyoni agacazana ndakugarika, nka twebwe dusanzwe muri PFD gira ijambo yashinzwe hanini n'abahoze bari muri CNDD-FDD bazi bamwe muri abo bantu, twavuze tuti mbega hahindutse iki, mbega iyo n'ingingo. Ibyo rero bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye mu bisanzwe ni hahandi kutuntu twiwe, iyo abona ko umuntu atanguye kumusita aho arakerebuka, batutinya ingwe ntutinyica yakwinjiranye. Aho ni nka kwa kundi umuntu agwa mu mazi ukabona ariko arakubita amaboko, wowe ugahava wibaza ngo arazi koga. Ejo bundi aha mu gihugu ndimo c'Ububirigi ahantu bitaga, hariho abantu basumuriye umuntu mu mazi, hama babona ariko arakubita bakibaza ngo ariko aroga, ko bari basanzwe bibaza ko yoga. Uwo muntu yarapfiriye mu mazi ko nyene bibaza ngo ariko aroga, batamuzo gufata amafoto. Iyo shusho mutanze rero umuntu iyo shusho mutanze iyo umuntu akorokera mu mazi abantu bakibaza ko ariko aroga, ahubwo ariko arasoma nturi, ihuriye he n'ingendo y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye? Nawe nyene urumva rero duhava tubona kubera aba yinjiranywe atakundi ari bugire, abona yuko umuntu ariko aramusita agata amaboko, umuntu akibaza ngo arazi gufata ingingo. Kuba yarapfunze Bunyoni si ukubera yagirije Bunyoni yuko ariwe kaga mu gihugu, si ukubera yagiriza Bunyoni ko hariho amakosa yakoreye igihugu, ni ukubera yabona ariko aramusita, agomba kumusita, agomba kumukura muri kijya kibanza. Aho rero muranigana, murumva ntimunigana kubera ineza y'igihugu, munigana kubera ibintu vyiwe. Aho ugiye kumwinjirira, aho murahura kandi ashiramwo inzigo imwe ipima amatoni n'amatoni. Yemwe inzigo iri muri Evariste Ndayishimiye ntagire uwo izoshikira, ntagire uwo azoyirundako, arabona ibara. Naho rero tuvuga tuti ubwo ni kuba yarapfunze mumbabarenda bakiremwo, kandi ubwo nimuvuze amajambo aremereye n'ivyagiritse bikomeye kuri President Ndayishimiye by'inzigo. Ndavyemanga kandi ndavyemangana nabo turi kumwe mu mugambwe PPD gira ijambo, turavyemanga. Nukuri inzigo yiwe ngira ngo abantu barayibona, barabona ko umuntu yihenze novuga ngo akamuvuga ko ikintu yuko hari icyo adashoboye. Akarorero ni nka jewe umuntu yihenze
akavuga nabi Evariste Ndayishimiye uyo abaramenya muzobidika naho wogira gute hari icyo yabagize ko mwitanze ko akarorero oya joho ngira ngo woshaka kubivuga ntiyo bimara murabona ndi mpunzi narahunze igihugu yaranyomoye aha akazu kiwanje ibujumbura ubu kariha muri ntuzeye muri berbe ubupanze ariha muri berbe yanditse ko ngo ruwaye Hatungimana Leonidas kuru supreme kuri konti ya kuru supreme kuri konti ya sentare na hinyuza none ko amafaranga bayatwara akaja ego none gantuze reka basi mfate ko kubera uko nsanzwe meze jewe rero bahora banyitanga ntagondwa mugabo n'ubutagondwa muri bya bindi by'uko umuntu jewe ntawe ushobora kumpinduza ibyiyumviro ngo ni ukubera nguze ampaye amahera anguze ubutunzi cyane ngo ampinduze ibyiyumviro kubera nteye ubwoba none umugore w'iwanje n'abana b'iwanje kuri iyo nzu tuyisangiye nabo baziriki sewe ngira ngo ako karero utwo twonyine turakwiye ntawo hava aja mu byo bariko barankorera ku matongo ari mu cankuzo n'ibindi rimwe no kubo tuvukana canke inshuti bavuga bati wewe uri n'ico mupfanana naka kandi yavuze iyo ariko ico reka ndakireke nohava mvuga vyinshi nuko rero ice ku masonga ngira nacyo kiri mu byerekana kumbure ko ku bato batahura ku majambo aremereye mwakoresheje mu kuvuga ukuntu ateye umukuru w'igihugu kumbure bo batahura kuruta yego yo dutahura kugira ngo ntiduhave tunarenza n'urugero imvugira kuyamara y'umugabo yakunzwe na bake novuga rero kugupfunga bunyoni twebwe icyo nta n'ikintu bitubwira kuko iyaba none ko apfunze bunyoni namushyira imbere y'ubutungane haheze igihe kingana gute ko abantu bose yirirwa aravuga ngo ntibatomoye ngo baranyuruje ngo amahera ngo kuruze kuri rwa rugomero rw'umuyaga rwo kuvomera hariya ni Kajeke Rwanda hariya muri Bubanza abo yavuze ngo batwaye amadovize ngo bagiye kurangura ntibazana ibintu abo bose aravuga mugabo nta muntu n'umwe yigera ashengeza ngo twumve ibyiwe none wumva uko no gupfunga kugira ngo igihugu gitora koyo cyane ni bya bindi nyine by'inzigo gusa yewe ndagejeje ngaho ego Pacifique ninazwe mwakurikire Leonidas Hatungimana ariko mwebwe bo mwatanga amazina mu bakekwa mu byaha byo guhungabanya agateka kazina muntu mu kunyuruza abantu n'ibindi hari amazina mwaza muvugamwo nka General Bunyoni hari mwavuga nka Komiseri w'amahoro Desire n'abandi uno munsi abo nabo haraciye amezi Perezida Ndayishimiye akaba yabashyize mu mvuto nubwo nk'uko uwo musangiye ikiyago ari ku murongo agiye kubivuga tukiteze ko bashengezwa bagashyitsa imbere y'intahe maze intahe ikavuga nimba ibyo bagirizwa ari ukuri cyangwa atari ukuri mbega namwe ntimwashimye ko kumbure ko aho mwasaba yuko bokurikiranwa n'ubutungane uno munsi bari mu mvuto kuri ico najewe sinza gutandukana cyane na Leonidas Hatungimana kubera ko turavye ivyabo bantu bariko baragirizwa nta na kimwe kijanye nibi byo guhungabanya agateka kazina muntu nta numwe muri abo ariko arabazwa ibibazo byabo twavuze banyurujwe amazina yabo akavugwamwo umwe bikabizwi abantu yagiye arafata we nyene babonetse ntibigire basubira kuboneka uwundi yari umushikiranganje w'umutekano bivuga ko ari we yasinya ubwa nyuma ico abafashwe baza gukorerwa muri abo nta numwe ariko arakurikiranwa kuri ico kintu noneho iyaba cyari ico bafatiwe mvuge nka Leonidas Hatungimana ni wofata Bunyoni ngucureka Gervase Ndirakobuca
ibintu muri ibyo byo guhonyora hagati y'akazi na muntu usanga Bunyoni yagirizwa nibyo nyene nandira ko buca usanga yagirizwa ibintu ibyaha bikomakomeye byagiye byaba ibyabaye ubutegetsi bugitangura kuva muri za 2005 kuduga ibyahavuye bikomera gose mu kiringo cya gatatu usanga ibintu byose bikomeye cyane Bunyoni nandira ko buca bose bari babirimwo ni wavuga Safisha nitwavuga Manirumva ibintu by'amafuti byose ngira byaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza biragoye kuronka Bunyoni ukareka ndira ko buca rero yaba cyarico yafatiwe nta na gutoya yari gukura Bunyoni ngo amusubiriza ndira ko buca kira noneho abantu bose tuzi bagiye baragirizwa ivyaha bene ivyo by'ugonyora hagati y'akazi na muntu ubutegetsi bwa Ndayishimiye barakomeye ntaco babaye ugiye mu iperereza abo twamye tuvuga gushika ubu niho bari ugiye muri bimwe nako ndavuga giperereza rya gisirikare ho byabaye by'akamaramaza twahejeje kuberekana bacarungika bamwe baruka mu bikorwa byo hanze aho baza kuronka amafaranga menshi aho hari nk'icegera c'umukuru haruturora umufise ego duhera bwa mbere ko ari umukuru w'iperereza nyene ry'igisirikare ico gihe Ernest Musaba iko yarakuwe mu mabanga y'ukurongora iperereza ry'igisirikare ariko acahabwa ikibanza gikomeye kurusha mu gisirikare ahabwa logistique nico kibanza havuye ikibanza c'umukuru w'igisirikare nico kigira kabiri abasirikare bose usanga bifuza kujamwo tubona ko yashimiwe yahawe amafaranga ufashe wari cegera ciwe ari we twama turavuga amadosiye yose wasanga iyo bagiye gufata abantu yarahishikira canke akarungika ababafata Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru yaciye arungikwa mu gikorwa kijanye n'iperereza mu karere ka East African Community akorera i Nairobi muri Kenya aho ahembwa incuro ngira nka 20 canke 30 umushahara yoba yahembwa mu Burundi hariho umuntu igisongerezi mu ntwara miheto yaba ari warongora kenshi imigwi yabigiye gufata abantu wo bita Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock ubwo nyene nawe yaciye arungikwa muri Somalia muri batayo ya 36 agenda turiko turabivuga twanabyanditse twashoboye kubivuga ariko ajayo ubu twumvise ko aherutse gutaha turacyakurikirana ubu naho ibyo bariko baramutuma ivyo ari byo hari amakuru dufise y'ibyo bariko aratumwa bishasha ariko tuzoza kubivuga ko ari uko ivyo bintu bizaba byagiye habona murumva ubwo n'uborero butoyi mworindira ko bijya habona canke mwobivuga mugakinga nimba aricyo bizokonona n'ibyabaye tubivuze batwambika ibara hari akantu twovuga ibitarabaho byo bibindi ibyo tuzobirindira nibyaramuka bishitse bamenye ko ayo makuru tuyafise y'ibyo bariko barategura kumutuma bindi bibi ayo makuru turayafise niyo byashika tuzobivuga ko ari ibyo bamutumye hanyuma urumva aho cyari uri kurambaza uti none bafashe abo bantu mwene mwanezerewe nukuri abantu bose bagiriwe nabi n'igihe cyo ku ntwaro ya Nkurunziza nta muntu atoshima yumvise bafashe Bunyoni nta numwe ariko icafatiwe ntawo gihuriye na bya bindi abantu bari bipfuza ko aja kubazwa ahubwo nk'uko rero ndati Hatungimana bivuze Bunyoni yafashwe kubera ko umukuru w'igihugu atanguye kumva ko abangamiwe mu butegetsi bwiwe yamufashe kugira ngo nta mwaka ubwo butegetsi nico cyonyene yamufatiye ntabwo yamufashe kubera ko yishe igihugu yishe abantu yanyuruje abantu ibyo ntaho bihuriye mbere mu rugendo President Ndayishimiye aherutse kugira mu Burusiya sinzi ko abantu bamukurikiye rwose buriya mu Burusiya President Ndayishimiye yaravuze by'ukuri ibintu afise mu mutwe ibyaribyo hari abaperezida benshi iyo bageze imbere ya Putin umengo bageze imbere y'umubyeyi bakikuramwo nyene bimwe mu bihanze umuntu nka kujya ujya kubwira umubyeyi wawe umubwira ibintu biguhanze yavuze ibintu bikuru n'uvuga bikuru ni 2 cyangwa 3 icya mbere yavuze ko kimuhanze kimubabaje nukubona hari abantu baguma mubaza iby'agateka kazi na muntu icyo nico yavuze ngo arabajwe no kubona ngo ibihugu bikomeye ngo biguma bikoresha ibintu by'agateka kazi na muntu mu bintu bya politike ngo kandi bakiha n'ububasha bwo gufatira ibihano ibindi bihugu icyo nico kintu kimuhanze kumva hari umuntu waza agateka kazi na muntu icyumviro cyanyu cyari cyacitse sinzi ko yibeshye umwumvira ibyandi majambo yose avuga Pacifique sinzi ko muri ko muranyumva
sinzi ko muri ko muranyumva kumbure ko byari bigoranye ijwi ryanjye ariko riragenda aho mwari muhereye mwari ko murasigura mushitse kuntu ku majambo President Ndayishimiye yagiye gushikiriza mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin. Ijwi ryasa n'iryagiye ngira mugaruka kuri ico cyiyumviro mukerekana aho mwari ko munerekana ko hari ikibazo cyatumye Evariste Ndayishimiye kumbureke akoresha inzego z'ubutungane mu gufunga Arengiyome Bunyoni. Yaravuze ko mu kintu cya mbere kimubabaza kimuhanze ari ukubona ibihugu bya rutura biguma byikoresha ngo iby'agateka kazi na muntu ngo mu mvo za politike. Yongera aravuga ko ababajwe no kubona ibyo bihugu kandi byiha gufatira ibihano ibindi bihugu. Ni ukuvuga ko ikintu kimubabaza ukibwiye Ndayishimiye ni ukumubaza ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Nuba tumubajije abanyuruzwa tubajije ibyo abicwa ibyo ntakeneye kumva bivuzwa. Kandi umwumvirije no mu mvugo ziyo aravuga ibiturire, aravuga iterambere, ariko ntuzomwumva avuga iby'aba abantu bicwa n'iby'aba abantu banyuruzwa. Ikigira kabiri rero yavuze gikomeye imbere ya Putin. Yavuze ati jewe imfashanyo nipfuza kumpa ni imfashanyo y'ugukingira ubutegetsi. Ico yavuze la sécurité des institutions. Yavuze ko akeneye ko amufasha gukingira ubutegetsi bwiwe, ico kiramuteye ubwoba. Akavuga kandi ko yipfuza ko amufasha ibijyanye no kumenyesha guhanahana amakuru, la sécurité des communications, kumbure ashobore kumenya nk'abaduha amakuru abari bo, kumenya abari mu butegetsi bwiwe ibyo bavugana, ashobore kubacunga. Ngivyo ibintu bimuhanze bica biza guhura rero nibi turiko turavuga kuri Bunyoni. Ndayishimiye agwanira ubutegetsi bwiwe ko buguma buhagaze gusa, ibyo bindi ntumubaze. Ibyo by'agateka kazi na muntu sibyo vyiwe. Rirya jambo n'ukuri nabonye ko ariho ubwa mbere yisiguye avuze ico yemera nyene icyo arico, ku buryo atawobandanya mwihenda ko Ndayishimiye ashaka iki, afise iyihe ntumbero. Gukingira ubutegetsi agateka kazi na muntu ntumubaze. Ego Leonidas Hatungimana kumbure ko umwumvise Pacifique ariko aravuga ibijyanye n'amajambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama aherukamwo mu Burusiya, aho asa n'uwerekanye ko hari ikibazo cy'umutekano w'inzego. Mbega kubibaza ko hoba harabaye ihungabana ry'umugambwe cyangwa iry'inzego mu mugambwe kubera ifungwa rya Bunyoni, vyo bari vyo? Mbega ku makuru mufise hoho ni igiki cyoba cyaratumye Evariste agira ubwoba ku buryo yifuza ko Putin yomufasha gukingira inzego zimukingira umutekano mu gihugu, mbere agahabwa n'uburyo bwo guhanahana amakuru buhanitse bwo mu bihugu bitura? Ego murakoze. Icyambere nobanza kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye ubwo bwoba bw'inzego nuko aramaze kubona ko abarundi batanguye kumenya ko atacamariye igihugu. N'umukuru w'igihugu mugabo ntariko akora ibyo umukuru w'igihugu ategereza gukora. Aramaze kubibona yuko abantu batanguye kumuhinyura. No kuvuga rero ubu aguma ari mu bwoba, mugabo agaca hariho indwara abaganga bakunda kuvuga bita ngo syndrome nimba ari ibris. Ni ukuvuga ubu agaca wewe agwiza gusa kuvuga amajambo yuko yoba ari nk'umukuru w'igihugu. Ubu rero ni ukuvuga agendana ubwoba, abona ko umwanya wose ashobora gukugwa, agakugwa nande. Ibyo rero ashobora gukugwa n'uwo ari we wese, na cyane cyane n'uwo aba yumvise badahuje kuri iki na kiriya. Mu ntunge rero mu mburane ntagire uhava yumva yuko muri abo yinuba baba bagomba kumukura, twemeza ko baba bagomba kugira icyo bahindura cyiza. Oya, hari amategeko kumenya naho tuba tumaze kuyamenya. Mpave mba nka Pacifique, hari ibyo tutarasoma ku rutoke tutohava duca tugira ko amanama yabo usanga kumbure bigoye. Ibyo ari byo byose biraboneka ko
mu mugambwe CNDD-FDD mugabo ni umugambwe ibyabo byamaze gucangana nta n'uwoza nawe uraba cyane mu barongozi bamwe bamwe bari muri CNDD-FDD cyangwa muri systeme CNDD-FDD urabona ko hari abantu babona ko bashobora kumugera amajanja aho rero si ukuvuga ko bamugera amajanja bamwe bamubwira ngo bahindure ibintu uko dushaka utwo tubyifuza oya ni ba bandi vaho ndahaje bariho ariko kumbureho hariho n'abifuza kugira icyo bohindura kizima ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu agendera mu bwoba ku buryo igitangaje rero ni uko yibaza ko ibigwanisho ari byo bishobora gukingira urwego rw'umukuru w'igihugu mbega ibyo ko bishobora kuba ibyo byo kumubangamira bishobora kuva mu bo bari kumwe mu bo yoba hari ibyo bigwanisho nyine ngira muri ko murabona uburorero bwinshi muri ibi bihugu byo muri Afurika yo mu burengero aho bari abantu nyine bari baratoneshejwe aribo bahindukiriye abo bakuru b'ibihugu ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu ariko atwaza ubwoba ari nacyo gituma cyaja mu mukazo amera nk'uwitanga abantu muramenya ndi generale basha ni gutontoma byerekana yuko ari mu bwoba ariko atwarira mu bwoba kandi rero abarundi babimenye umukuru w'igihugu ageze kuri urwo rugero uwo bahura aravuna atazi n'icyo amuvuniye abarundi bamenye yuko harimo kugera ko bikangura yego Leonidas Hatungimana mbere yuko nsubira kwa Pacifique kumbure ko mwebwe murerekana amakenga mufise n'ubwo umukuru w'igihugu yoba arimwo canke ibyo adashoboye ariko hari ku rundi ruhande rw'abandi babona ahubwo ko ari mu bakuru b'ibihugu baba bashoboye guhindura ishusho y'igihugu ajya hanze kenshi yitaba amanama kenshi bafatiye kuwo mwari musanzwe muvugira umuhisi inkuru nziza kenshi atakunda kujya hanze mwebwe uno munsi kuba hari abamushimira ko yoba yarahinduye igihugu uno munsi kigenderwa n'abantu benshi nawe agenda hanze hasigaye habera amanama atari make ku rwego rw'akarere mu Burundi ivyo mwebwe ntimubibona yuko wa wundi mwita ko ari uw'amajambo gusa cyangwa umunyabwoba hari akantu yakoze gatuma hari abamwemera ego hariho ibyo akora abantu bashobora kubiraba bakabiraba ryiza natwe hari ibyo ushobora kuraba ugahumiriza ukahumiriza kugira ubibone neza ukamera nk'uhumaguza kugira ngo urabe ko wibona neza ariko nk'ibyo byo kuvuga by'imigenderanire nibyo yariyuguruye nta handi umuntu yovuga ati nta ndege imusiga kuko hajya kugira muri zirya ndege kugenda muri ayo manama hari n'ayajamwo ndi ubwenge adakenewe hari ingendo afata zidakenewe noneho yararonse n'umwungiriza muri izo ngendo umukenyezi wiwe nabo nyine nta ndege imusiga ngira n'ubwa mbere yemwe mbonye umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ingendo nk'iziraha ni ukuvuga bariyuguruye kureri ariko mumenye ko igihe cyose umukuru w'igihugu afashe urugendo cyangwa umukenyezi wiwe afashe urugendo hajya n'inoti babatekerera ni nyinshi nibyo kuri nkuru nziza harageze igihe nkuru nziza arinuba amakungu aranatinya amakungu atinya yuko kumbure ho hava hagira abamugirira nabi mu rugendo arikata aranka gusubira kugenda mugabo rero uyu munsi nimba Evariste Ndayishimiye ibyo yarabyuguruye agenda kenshi ngiranga ariko aririha n'ingendo mwisi nkuru nziza atagize twege turabicazana none azaniki ko tubona igitoro mu Burundi atakiriho mu bihugu duhana imbibe kiriho naho cozini azaniki ko tubona atasukari abarundi bafite azaniki ko tubona amabarabara yose yabaye ibinogo azaniki ko tubona n'abari bemeye gufasha Burundi batatinze n'ubundi babufasha none azaniki izo ngendo zinariki igihugu nimba ari kujya kuririra Putine izo nimba ari abarundi bashima
nta kundi bobishima ariko twebwe turabishima ariko tugashiramwo tugasukamwo mabisi tuvuga tuti ibyo si byo bya mbere umukuru w'igihugu ajejwe nivyo kugira imigendera n'ibindi bihugu ni byiza ariko murabe nk'umutahe n'uburyo ashira mu ngendo zo kuja mu Rwanda arungitse intumwa ziwe mugabo zitagiye kurondera ko u Rwanda kumbure haba imigenderanire yuko ururindiwe n'ibiki ariko bagiye kurondera gusa ngo abo baba ariyo bagirizwa ko bagombye gutembagaza inzego mu 2015 abazane abapfunge mbega babazanye bakabapfunga abarundi baca bunguka iki uburundi buca butera imbere murabe uwo mutahashira wa mutahe nababwira w'inzigo akarungika amahera n'amahera abantu bakagenda ngo bagiye kurondera abantu ngo babazane babapfunge none bazanye bakabapfungira i Burundi bungukiki uburundi bwungukiki naho rero tuvuga tuti yaba yariyugururiye ibihugu twebwe n'ukuri nta kintu tubonamwo ko gihambaye rwose. Ego akabazo gatoyi kumbure ko kajanye n'ubwoba mwagerageje kwerekana Evariste Ndayishimiye afise mwibaza ko hamwe yoba yarafise ubwoba hakaba hariho aboba bamuca amajana canke bifuza kumusubirira yota ikirindiro akagenda muri izo ndege muvuze yuko zitamusiga akunze kugenda ntiyo hava agira ubwoba nk'ubwo Nkurunziza yagira. Ibyo rero ni bya bindi umuntu aheza akibaza ati none koko azarinde nabo rero ngira ngo yamaze gupfunga abandi nabo kumbure bagenda bajanye ntabo bimenya ibya Evariste Ndayishimiye no kuri biragoye gutahura ariko nukumva yuko ubafise ubwoba ariko ubwo bwoba ntibumubuza kwiha amahera mu gihugu ntibumubuza agira ati naho ntugenda aya yongenda ndayajaye ntawuzi yagiye izaba agiye atekeye ingene bingana hari umuntu agira ati hakukumbure ndatinya ko bava bagira na bimwe by'amakudeta militaire ugasanga baramfashe barandiza igiti reka basi nibabigira babigire nibereye hanze mugabo twanje twose natwaye ntabyo nomenya ico kiracyari kinyegezwa kuri Evariste Ndayishimiye. Ego kumbure ko imbere ko duha ijambo Pacifique nibutsa bariko baradukurikirana yuko ikiganiro mwavyumvise abatumire bari ku murongo ni babiri Pacifique nazo arongoye ishirahamwe Focode numwe mu bari mu mashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike hakaba kandi na Leonidas Hatungimana muri ko murakurikira yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza ari mu banyepolitike bahunze igihugu uno munsi akaba yaratanguje n'umugambwe PPD Girijambo mwumvise umutumire agira gatatu gushika uno mwanya turiko turavugana ko ntituramuronka ari Leonce Ngendakumana ari mu banyepolitike baharaniye ubwigenge bw'abanyagihugu na demokrasi amahoro n'umutekano mu Burundi ariko ngira vyagoranye ariko namwe murafite ijambo ryo kubaza canke mu kunganira abatumire bashoboye kuboneka ku murongo reka nsabe mu buhinga bw'ivyuma bamfashe kugira ngo tubibutse inimero mushobora kutwakurako. Wogonike birorusha hamagara ubunyene kuri 1-855-4 Tugaruke muri studio Pacifique nahazwe utubazo ndabaza turasusa n'utwo nariko ndabaza Leonidas Hatungimana kubijanye n'ishusho abarundi canke abanyamahanga bemera ko Evariste Ndayishimiye yuguruye imihora uno munsi hari amanama canke hari ingendo nyinshi ziba tubona mwebwe ntimubona ko ico kintu ari intambwe igihugu cateye nubwo hari ababona yuko atakivamwo? Buriya ingendo bene zijya zo hanze hariho ikintu ziguma zibuze iyo mu gihugu nyene umukuru w'igihugu atafashe intumbero nziza zikiza igihugu. Reka ndabisigura ivyo mvuze. Ego niko ingendo arazigira ni nyinshi ntitwari kuri Nkurunziza twaridoga ko dufite umukuru w'igihugu adasohoka. Ndayishimiye kandi yaranatomboye muri uno mwanya wiwe n'umwanya w'injyane nyinshi mw'isi mu karere ubwa mbere mu karere k'ibihugu byacu
hari injyane nyinshi, abakuru b'ibihugu badashobora kuvugana, imigenderanire mibi hagati y'ibihugu, akaca aronka wewe ingene ashobora kuza arabikinamwo, akagira ati ko mwe mutavugana nimuze muhurire iwanje, ndafite ico novuga ku isi z'injyane za Ukraine n'Uburusiya. Ibyo arafite ingene agenda arondera kubikinako kugira ngo aronke aho ashobora kunyera, ashobora gutembera akabona kumenga arafite ivyo ariko arakora. Ariko ikintu kiba gihambaye nk'uko Leonidas yabivuze, nico izo ngendo zizana. Yaratanguye aragira imigenderanire n'abanyaburaya, baravuga ko bagomba basubize ibintu mu buryo. Ariko b'abanyaburaya baramubwira bati nivyo byari vyiza ko ibintu bisubira mu buryo, ariko hari ibibazo bitegeza kuva mu nzira, ibibazo by'agateka na muntu, ibibazo by'intwari ibereye. None aba banyapolitike bawe bose bari ngahe iwacu Buraya, aba societe civile bari mu buhungiro, abandi barundi babandanya bahungira ino iwacu kubera ko iwanyu atakigenda. Heza ivyo bintu hanyuma duheze tugushigikire igihugu gikomere. Nabyo birazwi ko ivyo bihugu vya Buraya nivyo vyashigikira leta y'u Burundi mu mafaranga ikoresha ku rugero rwahora rurenga 50% imbere y'uko Nkurunziza yica ibintu, yica igihugu mu kiringo cya gatatu. Naho yiruka mu Burusiya, naho yiruka mu Bushinwa cyangwa ahandi, abo bose nta numwe ashobora gusubirira za mfashanyo zikomeye zahora zitangwa n'uruhande rw'abanyaburaya. Ariko urumva ko yiruka kwa Putin avuga ati jewe sinkeneye abantu baguma bambira agataka na muntu, nyihera ibigwanisho nkingira ubutegetsi bwanje, ivyo navyo nzoba ndaraba iyo bije. Za ngendo zitwara amafaranga menshi, ntaco ziriko zirazana by'ukuri, kuko adashoboye guheza ivyo bibazo kugira ngo imigenderanire myiza nyene baheze n'ivyo bihugu bisubire gufasha uko byafasha. Hanyuma ingufu z'igihugu, sindi mu bantu bemera ko ibihugu bikizwa n'imfashanyo, ntabwo jewe ndi mu bantu biyumvira bene uko. Ariko n'ushaka gukora arakenera ikimusahiriza kugira ngo aduga akomere. Mw'isi niko hameze, no mu buzima busanzwe noneho abantu barabizi ko bimeze gutyo. Rero iyo mikino akina agatembera atashaka kuja mu bibazo by'ukuri ngo abiheze, ntaco bimaze. Hanyuma kandi na bwa butegetsi yibaza ngo ashaka gukingira, azosanga ariko arihenda. Ino si iriko iramera gutya, iyo hatanguye kuza ibivyihiganwa mw'isi, ugasanga abarusiya bariko bakwega abantu babo mu bihugu ngo bafate ubutegetsi, mu nyuma hazokurikira ko tuzobona abo ku rundi ruhande nabo batanguye gushyira abantu babo ku butegetsi mu bihugu. Bizoca bigenda gutya. Iyo igihugu cyakunaniye kugifatanya, ubufashije wa wundi ejo niyo yakenera abamufasha kugira ngo nawe hajye abategetsi biwe, ko wanse gufatanya abanyagihugu bawe, bizoba byoroshe ko uwo wundi aronka abakoresha, haba muri aba bari hanze canke abari hajya nyene. Yakivuze neza Leonidas, hajya nyene hafi yiwe, burya nibo bazokora ivyo bintu. Uyu munsi ikintu cya mbere navuze kikingiye Ndayishimiye ni giki? Akingiwe nuko abo bose batamukeneye, abatamukunda cyangwa abamugwanya badashobora kuja hamwe. Uyu General Bunyoni apfunzwe, sinzi ko nzoba ngize neza ukivuga gutyo, ariko reka ndakivuge gutyo, niwe yasa n'uwagerageje ko yofatanya abari mu butegetsi nyene bakeneye ko bavuga ati bamukure, abafatanye n'abari hanze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, arabe ko yokora urwo runani kugira ruce rugwanya Ndayishimiye. Ariko ikibazo ni kimwe, ninde aza kwemera umuntu nka Bunyoni? Abantu bahunze Bunyoni, twese twarodewe na Bunyoni agira twice, abo bantu boza kumviriza Bunyoni ni bande? Ubu rero ikintu cya mbere kimukingiye nuko abo bamugwanya badashobora guhuza. Burya nicyo cya mbere kimutunze. Ni naho uvuga uti none ko afise ubwoba ariko agasohoka, nuko nyene akiri ico kibazo. Abantu niyo babivuganye bataza kuregana. Je narumvise n'abagiye kurega Bunyoni batari bake, Bunyoni amaze kubibabwira abantu benshi yajya kumurega. Rero gushika ubu umuntu akubwiye uvuga uti uyu muntu ashaka iki, by'ukuri arondera iki, nico kikimutunze. Ariko umunsi waba iyo ntambwe yindi gasanga abantu bagiye gufatana batamwemera, ibintu bizomugora gose, mu gihe we adashaka guheza injyane. Umuti w'ibi bintu kwaruko nkuba atayegeranye
kumbure Pacifique nahazwe imbere yuko tuca tuja ku muti canke ico mubona cyo shobora gufasha igihugu kuri bino bibazo twagiye turavuga. Reka ngaruke ku kabazo ku byo mwari ko muravuga ku bijanye n'ibyo Ndayishimiye ashobora kuba yararanguye. Mwavuze muti azaniki, ariko twagiye tubona azezwa amabanga atari make mu muryango w'ishyirahamwe rihurikiyemwo ibihugu biri muri Afurika y'ubuseruko. Twabonye ku mugabane wa Afurika agenda aronka amabanga, mbere hari n'abanyepolitike bamwe yagiye aronkera ibibanza muri uwo mugabane wa Afurika mu miryango. Ntimwibaza yuko icyo ari ikintu kinini yakoze uno munsi iyo bariko baravuga bamwerekana nk'umuntu yashoboye kugurura imihora no gufasha Uburundi kumenyekana? byinshi mu bibanza agenda baronka muzoze murabikurikira neza, ni ibibanza atabandi baba bikeneye kenshi. Usanga agwanira ibibanza atabandi benshi bari babikeneye ivyo bintu, hanyuma wewe akabikoresha. Ntabwo ari ku rwego mpuzamakungu biduha ikibanza kinini ibyo usanga afise. Ni ibibanza kenshi by'ukuza kubwira abarundi nimurabe nsigaye jewe nemewe, nimurabe jewe sindi nka wa wundi yagiye isi yose yavuma, jewe nabihinduye amakungu yanyemeye. Nico abikoresha. Uzokumva umukenyezi wiwe abambasaderi bose ubu aho bari mw'isi yose, abambasaderi b'u Burundi bajejwe icyo nukurondera ahantu ho baraga komite na gatoyi kuba gashobora gutora umuntu baca Uburundi uzosanga hose buri kandida bwitoza agakomite k'ikintu cyose. Usanga abandi bose bavuga ati ibyo ibintu bidutesha umwanya ntaco turiko turabikoresha, Uburundi buri kandida. Rero usanga bariko bitoza ahantu hose mw'isi mu tuntu twose dushoboka, ariko ikibazo ni cya kintu bituzanira iki? Abarundi ubukene ni bwabo. Yamaze kuvuga ibitoro, urabye amarira abarundi bafise uyu munsi, ifaranga ry'Uburundi rimwe ritagaciro kwakura, biriko bizana iki? Aho yasanze ahantu hose biriko bizana iki? Izina ryiwe gusa. Umukenyezi wiwe atogwaha, umukenyezi wiwe agize Imana, urabona ka gashimwe avuga ngo bamuhaye muri ONU, akaraba ingene kahimbajwe. Nagira mvuge nabi mvuze ngo ni gato, ikari tuvuge ngo ni gato agashimwe kamara agashimwe, ariko si ikintu nta handi namwe uzokumva bahimbaje kaje agashimwe, nta handi namwe agashimwe ka kijya gisata cya ONU. Umuntu ngo afise programme ariko arakoramwo kariho kuva mu 1983, bagaha abantu mu mashyirahamwe yigenga, bakagaha rimwe na rimwe abantu mu nzego. Nta na hamwe ku isi handi uzokumva ngo barahimbaje agashimwe. Mugabo kacira mu Burundi ingene karirimbwa muri kino gihe umenga ni Prix Nobel de la Paix bamuhaye. Rero abo bantu barakeneye kuza kutubwira ati mbega mwabonye ko twebwe dusigaye twemewe mw'isi, mbega mwabonye ko dusigaye yanyigishije kwirinda amajambo mwari ayo nguma nkwepa gukoresha, ariko ikibazo ni ico. Bagira bati tworonka hano hamwe ku isi batuvuga batwemera mu gihugu, tuzobabwira ko dusigaye nimba mwarabikurikiranye Pacifique, kumbure ko na ndasa caza kukishira ko kabazo. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu afise ibiro bijejwe igisata cy'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu, bakavuga yuko yagenywe n'umukuru w'igihugu. Mbega ibwizwa shingiro vyemera canke muravye uburemere nico ico gisata cyategerezwa kumarira igihugu, umukenyezi wiwe niwe yari guhabwa ayo mabanga? Hano hantu ubagije ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane, burya abantu batwara baranimenyera. Uyu munsi bakiramutse igihugu, ababegereye barabakomera amashi, bakibaza ngo banarishimye. Abarundi tuguma turi babandi nyene, burya tumeze cyo kimwe. Ibintu ariko arakoreshwa n'umukenyezi wiwe, umukuru w'igihugu arahagabira ku murindi mbona ivyo bintu biriko birafata. Rero bwa mbere uravuze ico nyene, wowe uvuze uti umukuru w'igihugu yarubahutse, avuga ko umukenyezi wiwe ubu ari umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu. Yarashinye itegeko rivuga ibiro by'umukenyezi wiwe ko ari gisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ntivyari bwigere bibaho kuva twikukira, nta wundi mukenyezi n'umwe yigeze akorerwa ivyo bintu. Ntivyagarukiye ngaho. Mu minsi yeze haravuzwe ingene mbere no mu biro by'umukuru w'igihugu uyu mukenyezi yiganza, rimwe na rimwe agakuza abantu, yoba bishika agashobora no gutabura n'itegeko. Nta vyemezo mfise vyabyo, ariko vyaravuzwe. Bica bija ku rundi rwego. Ubu bageze ku rwego rwo kumuha budget, rwo kumuha amahera atari make.
narabye nk'amafaranga leta izokoresha uyu mwaka amafaranga agenewe umupfasoni w'umukuru w'igihugu ni umuriyaridi n'igice agenewe we wenyine gusa ibyo ntibyahoraho. Ikigira gatatu, hari imigambi y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu itera ihabwa amafaranga atari make nk'ibyo yita ngo kantine scolaire. Magiye kuraba amafaranga bamushyiriyemo ubu azokoresha muri byo yita kantine scolaire ni imiliyaridi 7 n'imiliyoni 700. Uca wongera kuri wa miliyaridi n'ibihumbi n'imiliyoni 500. Ibyo n'amafaranga wumva ariko arashyirwa ko wenyene, kandi hari inzego z'igihugu zateza kubikora. Uvuze kantine scolaire niko ibitobi by'umushikiranganje agejwe indero, niko biza kurabwa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ibintu nk'ibyo. Uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu agira ingendo zitagira uko zingana, ngira rimwe mu ndwi zibiri abagiye, ashobora gufata abashikiranganje bamuherekeza 2 canke 3. Uzobona umupfasoni w'umukuru w'igihugu atera avugwa mu bintu by'amasosiyete, atera agerageza gushyira abana biwe mu bintu bitandukanye birimo amafaranga. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubu avugwa cyane ku nyambaro. Umbure turi abantu bakuze womenga bateye isoni kuza kuvuga inyambaro z'umuntu, ariko iyo bigeze ku rugero wumva ku munsi umwe yambara miliyoni 200 nibibe rimwe, ukabona yasubira urundi rugendo yambaye miliyoni 200, baharuye ibintu yaje yambaye, akunda ibintu bizinze cyane byo mu isi bibita la haute couture. Ukiyumvira umuntu aserukiye igihugu cya mbere gikenye ku isi yambara mu munsi umwe amafaranga angana gutyo. Ibi bintu ni biki turiko turabona ko abandi bari abapfasoni bakuru b'igihugu bakabego batagize ibintu nk'ibyo. Ukabona ibi by'ibidari batanguye kumuha, yego niko baravuze ngo yakoze ibitaro, ni byiza kubikora, bakacamuha umudari wa mbere w'igihugu. Ukabona sinigeze mbona ubundi mukenyezi n'umwe mu Burundi abantu bari bambaye nk'uko ubuyambawe kurusha n'umugabo wiwe mu gihugu cyose. Ubu kuba ubushyikira ubutegetsi no kwambara Angeline Ndayishimiye, hari izina umukuru w'igihugu aherutse kumuha ritigeze ribaho mu mateka y'u Burundi, aho umuntu yitwa ngo Ina Burundi. Twahora tuvuga n'izina rya Sebarundi ko ryari izina ry'umwami ridakwiye kuba iry'umukuru w'igihugu. Ubu hoho yazanye irisumba iry'umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi ntiyitwa Seburundi. No mu bihugu bakuye abami haba ama revolution, wasanga umwami w'amwaka nk'umufaransa bamwatse kwitwa le roi de France, bamugira le roi de France. Ububirigi yitwa le roi de Belge, umwami w'ababirigi, umwami w'abafaransa, atari umwami w'ububirigi cyangwa umwami w'ubufaransa. Iyo ukizana umugore w'umukuru w'igihugu ngo ni se nyina w'u Burundi, ibyo bintu bisigura iki? Ibyo bintu biha ntibanabisigure. Niho mvuga ni uyu mukuru w'igihugu arahagabira, kuko hari abandi bakuru b'ibihugu twagiye tubona bakwegerwa n'abakenyezi babo. Aho mu Rwanda kwa Habyarimana umukenyezi yari yarakweze basaza we bene wabo bahabwa ibintu byose by'igihugu. Twarabonye muri Tunisia Perezida Ben Ali yagabiye ibintu byose umukenyezi wiwe. Twarabonye muri Zimbabwe umuperezida w'intwari yarondeye kwikukira kwa Zimbabwe Robert Mugabe, ibintu umukenyezi havuye amukwegera. Hari muri Philippine bavuga cyane mu isi Ferdinand Marcos, yari afise umugore akunda ibintu bizimvye, azunguruka isi yose arondera ibintu bizimvye, bikwega ko umugabo we atakaza ubutegetsi. Rero n'uwe wacu arahagabira iyi nyota, ariko arerekana uwo mukenyezi wenyene yigamba ko yirirwa kuri internet ngo arondera impuzu zigezweho mu isi, akaca yiruka iburaya kuzigura. N'ukuri arahagabira umukuru w'igihugu. Ibi bintu nabitandukanye byo mu rugo n'iby'igihugu. Ni gukunda umukenyezi wawe ni byiza, twese turabakunda, umwe wese aramenya ibyo akorera umukenyezi wiwe, ariko amenye gushiraho itandukaniro ry'iby'igihugu n'ibyo mu rugo. Umukenyezi agume ari umupfasoni n'umukuru w'igihugu, ariko areke kuba ari wabazwe igihugu atatowe n'abarundi. Ego muntu nge gatoyi ndabona dusigaranye iminota 8 gusa kugira turangize kino kiganiro. Leonidas Hatungimana, hari cyo muvuga namwe kubijanye na kino kibanza n'amabanga yahawe umukenyezi wa Evariste Ndayishimiye? Hari cyo byonona umugambwe no mu biro by'umukuru w'igihugu ku makuru mufisi yo mwibanga? Nukongera ku byo Pacifique yaje kuvuga kugira ngo ducunguze umwanya umwese, ariko mu ijambo rimwe no kuvuga uwo munsi hari igipfungu cyo kwitiranya inzego z'igihugu
n'abantu bari mu nzego cyangwa n'abantu bari mu miryango y'abari muri izo nzego. Igihe Evariste yiyamamaza cyangwa atangwa kuba umukandida, ni Evariste Ndayishimiye kandi niwe yarahiriye kuba umukuru w'igihugu, ntabwo yarahiranye na Angeline Ndayishimiye. Muri Tanzania no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho maze kumenya, niho umukuru w'igihugu ariko yiyamamaza ari kumwe n'icegera, n'uzoba icegera cyiwe. Ni ukuvuga utoye umukuru w'igihugu ukaba utoye n'icegera. Mu Burundi siko biri, ariko urazi muko ibintu biriko biragenda, umengo uwo Angeline Ndayishimiye asigaye, sinovuga ko ari cababa, sinovuga ko ari igiki, n'uwundi mukuru w'igihugu ahinyanye mu bundi buri. Jewe narabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ndaba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje byo kumenyekanisha amakuru. Ni ukuvuga ko nakoranye n'abajya abayobozi bishikira, narakoranye n'abajejwe protokole, narakoranye ariko n'ubwa mbere naragenda abaza no kubaza, n'ubwa mbere mbona aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu afashe urugendo umuvugizi w'umukuru w'igihugu asohora itangazo. N'ubwa mbere mbona aho umukenyezi w'umukuru w'igihugu bamuzingururira ya tapi rouge, abasoda baga inteko z'igisozi zigakorana agacamwo hagati. Riga nibara kandi abarundi turiko turabirabisha amaso. Jewe sinzi iyo bizogarukira nukuri, ni nakambaro kibara. Hari rero ibintu ze Patrick ariko aravuga byuko uretse ko ayamwise ina Burundi, burya bose bavuga nyene icyubahiro. Twara tuzi ko nyene icyubahiro ari umwe hajya mu Burundi, mugabo nawe nyene icyubahiro. Ibi abarundi cyangwa abandi bantu basoma bibibutsa nk'uko Patrick yabivuze nka Mukamugabe bari basigaye bamutazira Madame Shopping. Madame Shopping, apana Shopping wa mugabo w'Igitega, mugabo nukuvuga Madame w'akaguriro ajeje kuma ariko araraba ikigezweho, ibintu yagura kubera kwigina amahera. Uwo niko bari basigaye bamwita, yitwa Grace bava bamwita Disgrace. Ngira ngo abandi barazi uno munsi none Marie Antoinette wo mu Bufaransa nawe yiginye ubutegetsi, ararenza urugero mu byo gukoresha ubutegetsi n'uburyo bw'igihugu. None raba ibiriko biraba, eregeje tuzohava twumva umuvugizi w'umukuru w'igihugu atangaje ko umuhungu wa Ndayishimiye agiye gutembera i Dubai. Nukuri ibiriko birabi Burundi, urwego rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarutituye, wenyene asigaye yivugira ngo Kabari, ngo mwenere nata, ngo Putine ngo aramuramukije, Macron aramuramutse. Yaramukije umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ntiyava ku butegetsi, arazosubira agende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden amuramutse, arazosubira kwa Putine bamuzingururire tapi rouge. No kuvuga uyu munsi urasigara wibaza, mbega Evariste Ndayishimiye arazi icyo ari cyo, ko ariho yarahiye, mbega yarahiriye iki? Nukuri nakambaro kibara ibyo z'umukenyezi wiwe no bandagejeje ngaho, uwe yavuga kuri we nitse arakeneye icyubahiro kandi arakwiye icyubahiro nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Ariko ndamuririmba akaririmbo gusa gatoya kavuga ngo oya mama gezaho urarengeje urugero, ihanure tubandanye kiri. Ego ndumva muri n'umufise nijwe ryo ko ririmba ryiza. Reka dusoze kino kiganiro, inyishu mubone yahe iby'agati y'akazina muntu bibandanya kumbure kabasemera amaraporo asohoka aracerekana ko ivya bindi ubukene, havuga ubukene mu gihugu. Ndayishimiye yari yerekanye ko harimo abantu batumye ubukene n'inzara itera mu gihugu, batwara amafaranga yagira arayahindura. Uno munsi mwebwe inyishu yatoye Ndayishimiye kugira ngo yereke abarundi ko bagira baronka amafaranga canke ubutunzi bw'isununure, mubona yabaye inzira yo canke hari ikindi cyari kinyegeje inyuma ku bwanyu? Inzira y'ukuri icyoza giheza bino bintu byose kugira ngo imyidogo igabanuke, na cya cyizere mubona ko icyo mufasha kuba umunyabushobozi akagira intege ku bwanyu ni ikihe? Mugerageze mukoreshe iminota 2 muzamukoze. Uhereye kuri mwebwe Leonidas Hatungimana kuko mwari mugifite ijambo.
urakoze cyane nagira manze menyesha abarundi ko Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi yazanye icivugo kivuga ngo umunwa wose uronke ibyo urya hama n'umufuko wose uronke ibija mu mufuka amafaranga ariko nagira ndababwire mperuka guperereza mu biro by'umukuru w'igihugu uyu myaka 3 iraheze ntarigera ashiraho na komisiyo na ntoya ngo igire evaluation ngo irimbure irabe ko icyo kivugo hari uko kiriko kirakorerwa abarundi rero uyu munsi ngira barabona yuko none uyu munsi uretse kubadugiriza ko ahubwo kuba sopa mahera yoba ari arakora ibijanye n'icyo kivugo umwanya mwavuze ko ari muto ariko nagira mbwira abarundi ko hari akaga abarundi bavyumve ko hari akaga Evariste azanye mu gihugu cyane cyane mbwira abasoda n'abapolisi ubu igihugu cy'u Burundi kidashobora kuba kifite amadevize kidafise ibitoro bikwiye niyo nziriya batutari mu karere ngira ngo abantu bataco baduhamako igihugu cotegwa n'umwansi n'ikindi gihugu kikaza gutera Uburundi nukuri niyumvire aba basoda niboshobora kuronka igitoro kibunguruza ngo baje kugwana niboshobora kuronka amahera yo kubagaburira niboshobora kumara indwi bariko baragwanira igihugu bavyumve mu bivuga mufite ibyemezo by'ibiharuro by'ukuntu ubutunzi bwifashe canke n'iciyumviro mutanga gusuko ibiharuro birahari umaze kubona amafaranga mvamakungu ingene ameze uyu munsi ujanye ifaranga ry'iburayi ukarijana i Burundi baguha 4,300 n'akambaro k'ibara igitoro si icyo ngira abantu barabibona none jo mpamvu zotwara abasoda zikoresheje igitoro icyahe jo mpamvu mugombye kuvuga amakamyo abasoda bakoresha bagiye ku rugamba ari indya ziba zaguzwe hanze zo mu makopo boca babikura hehe nukuri Perezida Ndayishimiye yashize igihugu mu kaga abarundi bavyumve bumve ko bategerezwa kwikubita gashi inyishu ibyo byaracanganye ariko abarundi twikubita gashi umwe wese amenye icyo yotegerezwa guterera ngira ngo abantu bazoza baravugana ubu ntawoca avuga imigambi yose yotegerezwa gukorwa ariko umukuru w'igihugu yakoze ikosa ndamwagiriza jewe rikomeye nuko yemeye kuja kuba umukuru w'igihugu azi ko atabishoboye uyu munsi akaba ariko aragaya abarundi bose avuga ko ari imbundege mugagaca zigena mu mabanga niwe wenyine urumva avuga ko ashoboye none uwo muntu agaya abarundi bose mbega ni kuko abarundi turiko turamwirerera nukuri ikibazo uyu munsi jewe ntacyo mpanura ubutegetsi mpanura abarundi ngo twikubite agashi ahandi ho turagiye uko akagiriye ego mbere ko mpa ijambo Pacifique kumbure ko hari akajambo kagumye kagaruka mu byo mwagiye muvuga muri ko muravuga uko muzi umugambwe CNDD ati CNDD nawo yivuga byarayangaye mwosobanura mu masegonda 45 kugira ngo abantu batahora igituma muri ko muravuga umugambwe uno munsi usigaye ari urongoye igihugu mukavuga ko ivyawo atakigenda icitwa CNDD FDD ibyo twariko turagwanira kwari uko Uburundi buronka iteka n'itekane abarundi bakangana imbere y'amategeko bakabaho hariho ururirimbo rw'umugambwe CNDD-FDD ubwumvirije niko ivyiyumviro byose byagenga urugamba byari birimo uyu munsi ni igihushane cyazo uyu munsi nta wuzi utegeka CNDD-FDD uwariwe abari mu mugambwe CNDD-FDD sibo bafise ijambo nta ugifise ijambo muri CNDD-FDD hasigaye hari utugwi none twovuga ngo bibazwa nde nukuri icyo gituma tuvuga tuti ibya CNDD-FDD ntagire n'uwirwa bija ko byaracanganye abarundi bikubita gashi baronderera hanze ego Pacifique nahazwe twamaze kurenza ku minota 5 ku kiganiro ndabasabe muvunagure mu minota 2 musongore namwe nyinshi mubona ari yihe kugira ngo igihugu kive mu kaga ariko aravuga Leonidas Hatungimana hari akantu numva noca ko nkatajya kuri ico ntamye ndaba amafaranga leta izokoresha uyu mwaka ari nayo yatumye
amakori aduga mu gihugu ugiye ukaraba ibintu bikuru bizotwara ayo mafaranga usanga ari ibintu Ndayishimiye wenyene yitezemo kuronka amafaranga nk'ikintu kigira kabiri kizotwara amafaranga menshi mu Burundi nibijanye n'ifumbire kumbura ivyo bizosaba ibindi biganiro ariko nk'amakuru dufise n'ingene wenyene ariko ashiraho ishyirahamwe ry'ifumbire rishasha ryoza gusubirira cyangwa irikeba rya fomi ukaca usanga ico kintu azoca giha amamiliyaridi 247 n'igice. Ikigira gatatu gikurikira ni ibintu ngo byo gutanga inkwavu mu gihugu bizotwara amamiliyaridi 247 nyene n'igice. Uwo n'umugambi wiwe. Hari ibintu rero bano bakuru b'ibihugu bava muri CNDD-FDD badukana tutazi iyo biva. Igihe ngundi rero hari abantu baribuka ingene yadutse igihugu cyose agikwira ngo nidutera amavoka. Ngo amavoka azotuma dutera imbere, ngo amavoka azotuma tuba abambere mu karere, amafaranga atagira uko angana aherera muri ayo mavoka. Umuntu yoja kubaza uyu munsi mbega ya mavoka yamamwe iminsi yose yahereye, yama miliyaride n'amamiliyaride yagiye mu mavoka vyahereye hirya bintu vyari biki. Urugiye kubirabusanga bwari ubuhinga bwo kwiba amahera. None ubu naho Ndayishimiye bagiye gukwira igihugu cyose atanga ubukwabo. Mbega uwobaza abarundi, mbega abarundi mwebwe muripfuza ko ibintu byose bizimba kugira ngo hatanga ubukwabu mu gihugu? Ubu abantu baripfuza ko ibijya bibanza by'isoko byose bizimba, abantu baripfuza ko ibitoro bizimba, baripfuza ko bisi yabizimba, baripfuza ko amashuri azozimba, baripfuza kugira ngo gusa umukuru w'igihugu aze gutanga ubukwabu. Umuntu niyopfuma bavuga ati ubukwabu buri hajya, umuntu nagenda bwigurire, mugabo abantu bagumane amafaranga afise agaciro. Rero umuntu aribaza ivyo bintu bitera abo bakuru b'ibihugu bacitoza nta n'ibyo baba baravuze. Igihe gitoza ntiyigeze avuga ko azotanga ubukwabu, ariko ubu ubukwabu nico kintu cya mbere kigiye gutwara amafaranga y'u Burundi kigatuma ibintu bizimba ukuraho. Hano hana abantu nibakanu ucubonamwo ka kandi nyene kuko rondera kwishirako ayo mahera, kandi bene iyo migambi kenshi usanga idahabwa ubushikiranganje bubijejwe, ugasanga n'ibintu bigabwa n'umukuru w'igihugu wenyene, umuntu aguma ashyiraho kabaza ngaho hantu. Ico ni ikimenyetso c'ubusuma buranga iyo ntwaro kuva mu ntango, kandi biguma ari bya bindi byisubiriza mu ruyeri rwinshi. Rero mu guheza ndaza gutandukana gato ngaha na Leonidas Hatungimana bagira ati ntaco no bahanu jewe nguma ngaruka haha. Ikintu cya mbere gituma umuntu yitwa umukuru w'igihugu ni naco cya mbere umuntu no mu rugo gituma yitwa serugo, ni ugushobora gufatanya umuryango wawe. Umuryango udafatanye, urugo rudafatanye, nta terambere rishoboka. Urabona urugo umugabo n'umugore birirwa baragwana, birirwa baratukana, abana bagatukana, ugasanga urwo rugo rwarateye imbere, byoshoboka gute? Umukuru w'igihugu yaje igihugu cyaratatanye kubera nkuru nziza n'ikiringo ciwe cya gatatu. Kandi ndi mu bantu nzi neza ko Ndayishimiye yamenye kumwiyobeka ko ariko imbere atarashikiye ico kiringo nawe nyene yari mu basinye bemeza ko ibintu ari bibi cyane muri 2014. Rero aho kubandanya muri iyo nzira tahishika, nafatanya abarundi muze murabe inyungu tuzobikura mu kwizongana. Natahukana imigambwe yose, natahukana amashyirahamwe yigenga, natahukana abarundi, tuvuge ijambo rimwe, tujane muri Union Européenne dusabira hamwe imfashanyo y'u Burundi, murabe ibintu ngene bica bimera. Ibintu byose bizohinduka mu kanya gato. Ariko igihe cyose azoguma igihugu akahigumiza ari igihugu cy'abitwa bamwe ngo nabene gihugu abandi n'abansi b'igihugu, turetse ko ico gihugu kitazotera imbere. Namaze kubivuga ko na bwa butegetsi bwiwe buzohagwa kubera ivyo bintu agumije gutyo. Ariko ndabaciriyemwo Pacifique n'ahazwi hazobahuza gute mu gihe twabonye biheruka kubera i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi aho abari baserukiye leta kugira ngo baze kwisigura ku vyagirizwa igihugu bahavuye badatanga n'icegeranyo ngo nuko babonye umwe mu baharanira agateka muntu yagiye kwitaba iyo nama bagasubira inyuma, kandi tukaba twumvise mu gihugu atawigeze abavuga ko ikintu cyangwa bagiye n'ugwara ko bakosheje. Aha rero niho nyene ko umukuru w'igihugu ibonekera ya mazina yita ngo Sebarundi bihagaze ngaho. Wewe hari umuntu wo kubaha ubonye abana biwe bamwe avuga ati je sinkeneye kwicarana nabo no kubabona, abandi ati nabana banje. Hari n'icyantangaje
yavuze ngo yanka kwicarana na Arumere ngo Arumere ngo ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi aca yiruka mu Burusiya bamwicarika iruhande ya kapitene Ibrahim Traore. None niko yiki mu Burusiya aho hatasohotse ko wumva yanka abatembagaza ubutegetsi, ko wumva atabonana n'abantu bitonga baratembagaje ubutegetsi, kubera iki yagiye kwicarana na kapitene Traore hariya Petersburg mu Burusiya akicarana na perezida wa Mali Goita, kandi nabo bakoze ivyo wumva anatwagiriza bitari navyo. Arumere nta kudeta yigeze ajamwo, ico ndacemeza. Arumere nta musi n'umwe yigeze aja mu vya kudeta. Nibutse kandi ko nabo bavuga ivya kudeta 2015 bavuga bati dushaka guhagarika iyi ntwari iri kwirica abantu. Nkurunziza wenyene niwe yabahaye ukuri inyuma. Uravye abantu Nkurunziza yaciye yica mu kiringo ca gatatu, wenyene niwe atuma ahubwo umuntu avuga ati niyo mbare ariko avuga ukuri. Nimba bavuga ati tuje guhagarika umuntu aje kwica abantu, tukabona ivyo yaciye akora amaze kuronka ubwo butegetsi, mbona bari bafise ukuri. Rero ikintu gihambaye no munsi twebwe ntitwigeze tugwanya Ndayishimiye, ntitwigeze tumwiyamiriza, ntitwigeze nta myerekano yerekeye we yabayeho twiyamirije umuntu aho n'ibigwa shingiro, twiyamirije Petero Nkurunziza. Ndayishimiye yaje abantu bavuga bati ese wa mukuru w'igihugu wo dutabaruka duhura. Wibuke ryasengesho Musenyeri nta mwana yamugiriye umunsi arahira, yavuzemwo ibintu bitatu bikuru je nafashe ku mutwe. Muri ivyo harimwo ngwese wotuzanira izi ncabwenge z'Uburundi zangaye mw'isi. Niko bamusengeye ariko arimikwa. Mbega aracavyibuka yasengewe guhuza abarundi, iryo niryo banga rikuru ry'umukuru w'igihugu. Igihe cyose atazoshobora ivyo n'umukuru w'akagwi ntashobora kuba umukuru w'abarundi bose. Ego, umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye, muradutunga kandi hari minota twarengeje ko. Nibutse abariko baradukurikira muriko murakurikira radio Umurisho ko ikiganiro cyari Ugoniki. Muri kino kiganiro mwumvise ko twaciye hirya no hino ibijanye n'amakenga bamwe n'abandi bafise icyo bashima n'icyo banegura ku myaka 3 iheze umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Murantunga Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi. Abari bafise icyizere mwumvise uko babibona no munsi, abatari bagifise mwumvise ko ariho bagihagaze. Abatumire twari twarondeye bari batatu bashoboye kuza ku murongo. Reka mpere kuri Leonidas Hatungimana, ndabakengurukire kuba mwitavye kino kiganiro no ku mwanya no kuvyiyumviro mwagiye murashikiriza muri kino kiganiro. Tukizera yuko radio Umurisho niyasubira kubikora ko muzoheza mukagamburuka. Sinzi yuko Leonidas Hatungimana ariko aranyumva, ariko nkengurukire kandi Pacifique Ninahazwe ndabona akiri ku murongo. Ndabashimire kuba mwitavye kino kiganiro, kuvyiyumviro no ku mpanuro mutanze muri kino kiganiro, kandi nkibaza kandi nizera ko niyo radio Umurisho yasubira kubikora ko muzoheza mukagamburuka. Nukuri nanje ndabashimiye, ikiganiro cyari kiryoshe, mwakoze kuntumira no hanyuma muntumiye nzobitaba. Ego.